Lady go. Tera intambwe, tera intambwe, tera intambwe. Nkuko bisanzwe iyo umuntu yumvise ijambo tera intambwe atangura kubona ko ariko ahimirizwa kuva mu rugero yararimo hama agane mu rundi rugero mu vy'ubuzima bw'imitungo, mu vy'imyitwarire ye no mu vy'umwuka ariyo imyemerere n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kukwereka ingene wotera intambwe mu guhindura bitakugoye ingeso wandujwe n'abagenzawe kandi ubwawe ukaba utavyishimira canke se utishimira iyo ingeso yo kunywa ibiyayuramutwe. Ibiyayuramutwe biri mu bwoko bwinshi, dushimye kuvuga ku itabi. Itabi ni ikiyayuramutwe gikunzwe cyane kandi gifise ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu ku rugero rw'umuvuduko wa 96 n'ibice 37 nk'uko ubushakashatsi bubitwereka. Jendi JafarBAk akibaro urubuga health.umuti akaburungu.com rwaragize icyo rwanditse kuri ku itabi. Rwaranditse ruti amenyo y'umunywi w'itabi usanga yononekaye cyane. Itabi ni kimwe mu binyobwa cyangwa se mu biyayurabwenge banywa batumura bakanamira imyotsi. Itabi rikorwa hifashishijwe ibibabi leaves of tobacco nk'uko tubikesha Wikipedia. Kugeza ubu hari ubwoko burenga 70 bw'itabi. Itabi rero ngo rishobora kugira ingaruka mbi ku barinwa no ku batarinwa biturutse ku myotsi itumurwa n'abanywi b'itabi. Ritera indwara zitandukanye, muri zo turavuga indwara z'ibihaha, iz'umwijima, iz'impyiko, kanseri n'izindi nyinshi zitandukanye. Ubushakashatsi buragaragaza ko mu mwaka wa 2014 ku isi hose abarenga miliyari 1 billion banywaga itabi. Abagera kuri miliyoni 800 higanjemo igitsina gabo. Abarenga 80% babarizwa mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Hadafashwe ingamba zikomeye, Afrika yogira ubuyongere bukabije bw'indwara zikomoka ku itabi. Itabi rifitemo utunyangingo twangiza umubiri cyane. Uburozi bwa nicotine buba mu itabi burankiriza umubiri cyane, nk'uko tubikesha ishami rya Amerika gishinzwe irabana na kanseri, National Cancer Institute. Itabi rifisemo tunyangingo turenga 7,000. Muri utwo tuzi ko dutera ibibazo mu mubiri ni 250. 69 muri two dutera abantu kanseri. Ingaruka mbi itabi ritera umubiri wacu nizi: kanseri y'ibihaha cyangwa se y'amahaha, y'urwagasha mu kanwa, ryangiza amenyo akabora, ritera indwara z'umutima cyane cyane umuvuduko w'amaraso, kwibaruka umwana ufite ibiro bike cyane utageze premature birth, ritera ubugumba bitewe no kugabanuka kw'intangangabo canke zitujuje ibisaba abnormal sperm cells. Ivyo gufasha guheba kunywa itabi burundu. Guhagarika kunywa itabi bigora benshi, nyamara hari uburyo wakwifashisha ngo uriveho burundu. Icambere, andika impamvu ziguteye gutuma ureka kurinywa. Ni vyiza uzogera ko umaze kurihera canke se kurireka. Akarorero, ushobora kwandika uburyo itabi rya kononeye amenyo. Itabi rigutera impumuro mbi mu kanwa n'ivyuya, umufuka, bikwima ubwisanzure mu bagenzi n'inshuti
kutazigama amafaranga. Icya kabiri, gira intego ishimangiye yo kurireka ku giti cyawe. Gatatu, gira intego wumva zikurutira kunywa itabi. Icya kane, gena igihe uzorihagarika itabi. Icya kane, gena igihe uzohagarika kunywa itabi. Wibande ku matariki agize icyo asobanuye canke avuze mu buzima bwawe. Gatanu, vyandika ahantu uzoguma ubibona ko wihaye intego, nko kuri screen canke se ekran ya phone yawe canke mudasobwa computer canke se hafi y'uburiri aho uryama. Ku rugero rwaho uvyuze uzahita ubibona, ugiye kuryama ubibona. Bimenyeshe inshuti zawe za hafi intego wafashe yo guheba itabi n'igihe uzohebera, kugira ngo baze bakwibuze banagutere intege muri umugambi wafashe. Icya gatandatu, egera abaganga n'abandi bahanga abantu batandukanye babigufashemo, ubasabe impanuro. Hari imiti yo gufasha kurihagarika igihe bibaye ngombwa nka varenicline, bupropion. Hari niyo bomeka ku ruhu, nicotine patch, iyo bahekenya, shikarete n'iyindi itandukanye. Irinde ivyo kwibutsa itabi. Higa impuzu nshasha udashobora gutoramo utuvunguka tutabi. Akabiriti wahora uridomekesha gatekure. Icyo cyose cyo kwibutsa itabi gitekure yawe. 8, gira imyimenyerezo ngororamubiri bizogufasha gusibanganya ibitekerezo byo kunywa itabi. Nubigenza uzoba mu batanga ubuhamya nkuko n'abandi babutanga. Kuvaho bumviye icivugo c'uruganda ruhingura itabi cyashikirijwe n'umuyobozi license to kill canke se permis de tuer canke se uruhusha rwo kwica. Na uwo muyobozi ni Anna White mu 1994. Ico kivugo kiravuga giti: My name is Corporate Spin. Amazina yanjye ni Anna White, umuyobozi wa societe license to kill. Nkuko bigaragara mu birango byacu, ikigo cyacu cyahisemo gushyira ku isoko igicuruzwa cy'itabi. Igicuruzwa cyica abanyamerika 400 buri mwaka na miliyoni 450 ku mwaka mu isi yose. Ikivugo cyacu ni turimo kuba bakire, mwe murimo murapfa. Our motto is we're rich, you're dead. Abo nabo ni nka Jenny Merecred. Byari byamuteye umuvuduko w'amaraso, nuko amaze kuronka impanuro z'abadogiteri hama arabikurikiza. Yewe ubu ashinga intahe ko yahevye itabi. Uwa kabiri ni John Hodder, aho avuga ko amaze imyaka 12 arihevye, aho aronkeye impanuro za dogiteri nyuma yuko atowe ingwara y'umutima. Yanyoga ipaki 3 ku munsi. Uwa gatatu ni Ken Warren nawe aratanga. Uwa gatanu ni Reginald Merecred. Uyu n'umugabo wa Eugene, nawe nyene aratanga ubuhamya ko yarihevye. Uyu muryango wari itabi ryari ryarawize, ariko kuko bagiye bararonka impanuro zitandukanye bahawe n'abadogiteri bakazikurikiza, barakize. Mwari kumwe JafarBAk Akibaru. Ibindi biganiro mwabisanga kuri YouTube channel. Urandika uti tera intambwe, urandika uti tera intambwe. Naho butaha tuzosubira mu kindi kiganiro. Murakoze.